dupanze ko ico kintu nawe sinavuga ngo nico kogwa so kirashobora gukorwa gusa ikinyamukuru we abishatse nuko ashobora kunaoza objectif itumye twobikora ya ari objectif nziza ni bon kubera ko mani hajya Big Fizzo arafise abantu iyo by'utumwa bwiza kandi bakabwumva mana we mana we mana we mana we mana we mana ako sonovuga ko akajambo numva ntubwira abakunzi bacu ba Flip G TV bon cyambere no kukundi ho byacu bakundi ho byanje bakundi ho bya VTV yacu so kubera ko bro mwahagurutse neza film agenda bikunda sana urabizi ego nukuri muri abantu je navuga ko mwaje mu indi system nyene imeze ukuntu so murashushe ano lya musasa achaduka so murashushe ko imana izose abona ikano byanya bari vyiza rero ni kandi n'amastati yanya bari meza kubona onye stati ya mu boss yari ya ewana iyo mujawe Hello bakunzi ba Flip G TV turabaramukije mwese turabagumbiriye abakunzi bacu abasanzwe badukurikirana aho muri hose abari hano mu gihugu cy'u Burundi abari hanze y'igihugu cy'u Burundi turabaramukije mwese ni The Real Monster MP Promoter MP Triple MP igikoko n'ayandi menshi ushobora kunyita bivanye nuko unzi behind camera muramuzi ni MC Blizzo plus 257 mu cameraman wa mbere atanga amasanamu meza cyane na cyane ko mubona twicana ahantu hameze fresh ahantu nyene ku bintu by'iswaga ndi kumwe no mu boss murabona ko yambaye fresh yamfunitse kabisa Costa abiri gute fresh man imeze neza imeze fresh kweli ndashima ndabona wankajije muto gute man n'ubwiza gusa nyene tunye n'ubwiza bw'Imana nyene bukuzi byatare nubizi ko bo abamenye Kristo bose baraheza giwe man twarusa neza tuvuga neza nta kibazo na kimwe kwete ya ngira nyene ucyushira mu nyene no dufyiri nyene ngira nyene ucyushira mu no dufyiri nyene twatari nyene urakabije niko abanyarwanda bakunda ukivuga bon oya ni bo nyene umuntu avyisangamo ubona ko nawe wanyishe wamfunitse weho Costa Cox duherukana mu misi ya Noel dukubitira freestyle ngira abaravye kijya kiganiro baravyibuka yarakubise freestyle nziza Costa uribuka vuga ijya ndirimbo waririmbye yambo kaya kantu mengonda kibuka ko naragiye kwa bikiganiro mashize muri YouTube ya Karimo urumva ndibuka gatoyi tu bisigura ko uribuka gatoyi none ubu dusubiye kandi guhura mu bihe vya Pasika twongera twifuriza n'abantu bose bariko baradukurikirana Pasika nziza kugira ibihe vyiza no kuryohererwa bino biganiro vya Flip G TV Costa ngira uno munsi uraza kuduhereza freestyle ya Pasika nayo so nivyazanye nagiye biduga muta nivyaza sinzi turindi mwe muyeranye nakaduga bisigura nawe uraza kucuduga nyine cugirwa ko nyene n'ama freestyle menshi nyene n'ivya Domeka twese turaka n'uriya mujama hariya cameraman hariya urabona ko agoma duhereza amasanamu ya fresh ibintu bisa neza cyane Costa Cox duherukana wari wakoze indirimbo ufise n'ibikorwa kandi na cyane hari abantu benshi bari bamaze iminsi batubwira ati none mbega ni gute mudaheruka gutumira Costa turakeneye abantu bafite impano nka zinya turakeneye abantu bakora ibikorwa kumbure umuntu muravye kabona ati arashobora no gukompoza indirimbo aho nyene ikibiriraho atarinze no gufata n'ikaramu ngo yandike ibi na biriya mu gugasanga ni ibintu nyene biri mu mutwe so cyo turavuga ati nta kibazo kora twe turakunda kwitwararika abafanzi abatwandikira bose turabishura cyane ibyifuzo byabo nibyo dukurikiza Costa ibikorwa byawe birashimwa cyane
kubera iki nakaye kantu ukoresha kugira ngo ushobore gutanga ibintu bimeze kujya kuri freestyle nyine ugasanga uhagaze fresh capella ukaba uhagaze neza mbega nakaye kantu Costa Cox akoresha Boje novuga yuko sinovuga ngo ari akantu nyene ninyegereje k'indani nkoresha ariko ko nyene navuze bivana n'ukuntu nyene ngira nka mood so gukompoza cyangwa freestyle aho nyene ibintu nisanzemo kuva ntangura umuziki cyangwa ntarabikora ko nakuze nkunda kumviza cyane bo rero ubu ngira ngo ndi mu ngaruka ibyo nagumye numviriza cyane ndi muto yinuka ko jewe ni radio ya papa wanje ewana wasanga nayicomokanye muri shambiri wanje kwita umuziki yarumva naguma numviriza cyane so cyo bituma rero ngira ngo vyagumye biza buke cyane isanga tu sometime birashika niyumvesije kanaka nkaronka melody tu nkagenda canke bikaza uko nyene tu nyene sanga vyaje ne tu uko nyene novuga ko biri mu ngabire ngiyano wafise tu yeah. Bakunzi wa Flip GTV ni Gospel Time Show ikiganiro gisanzwe kiba ku munsi wa Mungu imisi yose isaha ni 16h ku bantu musanzwe mukurikirana ibiganiro bya Flip GTV iyo saha musabwa kudasiba na cyane cyane murabona ko tugomba tubazanira impano zitandukanye ku baririmbyi b'amagospel murazi ko ari abantu basanzwe bakora neza nka Costa Cox ku bantu bamuheruka kuri Flip GTV yarakoze ibintu abantu baratangara abantu baravuga ati mbega izo mpano ziva he Costa Cox uramaze gukora ibikorwa by'amaconcert mbega niki gikorwa umaze gukora mu muziki wawe two kwita ko kimaze kukuzanira agafaranga cyane mu bundi buryo nyene buboneka bw'amafaranga so nuvuga yuko je kubyo maze gukora ndamaze imyaka itari mike ndiko ndakora umuziki ego sometime namaze gutegura uteveniment duto ariko no gusora indirimbo zacu sanga tuko turandika ariko rero kintu kizana agafaranga muta so nuvuga Costa tuvugana ukuri wowe uramaze gutegura concert turamaze kuza ama concert ya menshi uba wujuje kandi mu bibanza binini none ni gute ukivyita ngo nudu concert duto nyene mbo wazi gituma ngo kari concert ntoyi ni kora ko jewe mbo iyo yankora nyuka ko ivyo nakoze kenshi nkunda kubikora selo yoso indirimbo nkagira comme ya lancement tukaba evenement nyene sanga Imana yabikoze ikitabwa n'abantu atari bake benshi so mugabo concert yo wanje ikintu cyo concert yo wanje mbo biri mu ndoto ndumva ko nyene ntarayikora nicyo gituma mvuga ati bijyanye mbo nituye ego ni ya evenement nyene nto yitumuna akora nyene bisanzwe ubundi bwo gutegura ikintu cyo nka concert nibaza yuko ni ikintu gisaba ingufu gisaba kandi n'ubundi ubwenge bwinshi kugira ikintu gise neza biri mu byo mpanga gukora imbere kwama so rero igituma ibintu by'agafaranga muta ni hatari gafaranga niko gatumye na MC Blizo aba yambaye neza nka kujya muyibona uravuze ko agafaranga katarashobora gufatika neza mu buryo wishimira mbega Costa Cox inyuma y'umuziki nibihe bintu nyene asanzwe akora ye ubushize nyene twagusanze ahantu ku kazi mugabo birashoboka ugasanga Costa Cox yarunguruje mu buryo bw'akazi yarunguruje mu buryo bw'imikorere yiwe swatingira Costa asiga akora ibindi bintu Costa akora iki ubu novuga ko jewe mu buzima busanzwe uturetse umuziki ego ndafise ahantu nyene nicaye ndiko ndakorera ndiko nandera ubuzima ni company raho tunkorera mugabo gas nayivuga ngaho kuri kamera so ego hama nyuma y'ivyo jewe ndumurimyi ego ndakunda kurima ndumurimyi kandi umurimyi ndumworozi byose nyene murumba yuko na cyane nyene muri ya gahunda yo gusenga dukora byose tugoma tuyifatanya Costa Cox twinjire mu kibazo nyene giteye ubwoba gatoya Costa Cox mbona umengo ukiugira oya reka tugaruke Costa Cox Big Fizzo arakunda gukora indirimbo rimwe z'amagospel mbega byoshika
akifuza gukorana indirimbo nawe ivuga ubutumwa bwiza, mbega ubu vyakira gute? Mbega Costa Cox yo kwemera? Mbega Costa Cox yo bifata gute? Kuko n'abaririmbyi ba Sekira baracishamwe bagakora indirimbo z'ama gospel. Mbega Costa Cox yo cabigenza gute? Costa Cox ni iyihe ngingo yofata? So uretse ko tuze example kuri Big Fizzo, uretse ko nawe bivanye n'ivyo aririmba, ariko navuga ko sometimes atanga ubutumwa bwiza. So rero kwante wanje uko jewe ndavyiyumva cyo ko ndabibona, dupanze ko ico kintu nawe sinavuga ngo nico kogwa, so kirashobora gukorwa gusa ikinyamukuru we abishatse nuko ashobora kunaoza objectif itumye twabikora ya ari objectif nziza ni kubera ko mani hajya Big Fizzo arafise abantu yobwiye ubutumwa bwiza kandi bakabwumva nanje bakabwumva. So rero so rero tugiye hamwe abona nk'ubu ko turi kumwe ujya mu jama duheze tumusengere igikana giheze ni fresh twahuye. So navuga ko bishitse ntabwo ari ikintu kibi, ntabwo ari ikintu kibi vraiment, turetse gucajya na hino kubera ko n'abagenzi dufise harimo barimba za Sekira yabarahari kandi hari n'abadasenga. So aho bose rero simuma ko tubata, ariko ikintu cyose ugikora ufite objective aho ushaka gukora biragenda neza, kuko ndisiyo Imana ashobora gufasha igikorwa cya Big Fizzo kagenda neza cyangwa cya Satu umuntu wese n'icyo wandi kagifasha. So Imana rero cyadukunda twese nta numwirata, cyo gituma ikintu Fizzo yovuga cyangwa Satu bikashobora kumvikana yaba ari ubutumwa bwiza umuntu hari umuntu ushobora gufasha. So ivyo rero ni bisanzwe kubikora gusa bivana na objective twa dufise. Eske ni yahe nimba Fizzo bayumva ati Jeff man numva hari umuntu ngomba gusengera agakira so no mufasha nani ngati mzee kana ndaguha amavuta bakunze wa Flip GTV murumva yuko ibikorwa bitegezwa gukorwa hagati y'abaririmbyi bakora Sekira n'abaririmbyi bakora ama gospel bivanye na objectif. Costa Cox mugabe wanyanyiye ko ndakabaza ikibazo giteye ubwoba cyimwe oya ntacyo, reka ndavyihoza. Costa Cox maze gukora ibikorwa navuga ko n'amasanamu rashiramo kandi amasanamu asa neza. Muri nondwi urasohoye indirimbo nshasha, indirimbo wise ngo mana we agataito ka fresh, ako kantu vraiment ndumva umengo nakantu kameze fresh n'umuntu akumvise arashaka kuvuga ati mbega Costa Cox yariko yidogera Imana, mbega Costa Cox bimeze gute? Costa Cox mbega ni kuki akunda gukora indirimbo nyene akazirekura nyene mu minsi myiza nyene mu minsi nk'iy'amashow, mu minsi nk'ibona ko nyene abantu baba biteguye nyene kugira iminsi mikuru, kubaho neza nyene, gufata n'akantu nyene kameze nk'uko uwe nyene mbega ni kuki Costa Cox afise plan ipanze gute? Eso novuga yuko ego hari indirimbo shasha twasoye dimanche ku Pasika, uretse ko gusa ndimo mfasha kwisora ava back samedi, ariko bivanye na bwabunga bwacu abona igisanga bigiye so bica ngoma ko tsoa dimanche ku mugoroba. Indirimbo yitwa mana we iri muri YouTube yanje. So rero jewe navuga planning ifise nuko uri mwaka wose mba nifuza kugira intumbero ibyo ngomba gukora. So rero mu ntumbero y'uyu mwaka ibyo nshaka gukora cyo tubona ko nageje guhindura style gatoyi. So nahindura style gatoyi rero yari intumbero y'umwaka nani hayati umwaka mfise ibikorwa bishika bingahe. Nuvuga ko mu byo ngomba gukora uyu mwaka uretse ko nacerewe gusa hari ibindi uyu mwaka nshobora guhataje ibindi bikorwa swat kimwe cyangwa bibiri, kandi byose biza bifite amasanamu ko nayo ngingo ndihaye pempo kutenyera ko bigenda kose umuntu ashobora gupambanisha tu bivanye na cyaki navuga objectif n'abafise yego bikagenda neza. So mana we rero asohotse ni indirimbo navuga ko nayanditse mu ndimo nshaka no gukora subwo yari muri plan, sindirimbo nanditse kuva mwaka weze, ariko indirimbo nyene nanditse itu mu minsi mike isenza muri studio en fait ari mu producteur yikoze ni Joel pianiste muri Ingo umba cyo tumamba turakwana twese ni bon. So nabonye ku stati yewe nyene yarese ko beat yaho ewana nari ku kazi, ariko cyane beat ndayikunze sana.
ndamwandikira bro kwa twageze kuvuga nava ndavuga ati nshaka twabona projet ndavuga ati bro iyi beat je no man ndayikunza bwa toki tuvugane umufuko ni fresh ndavuga ati reka tuvugane ni bon so rero turahuza acama program hata misi byaciye kuko iyo beat umva nayironse nayikunze ntarandika so acandukira beat yose ati ngiyi beat so gira repetition hama ejuze muri studio chafata beat abone ku kazi nachambona nyine icyo cyambo ya zamani nawe haje kajya gusama nawe tu sandiyumvira cyangwa gatoki hapa sasa ekanje mu buzima bw'abantu canja mu buzima bw'abantu mba akahistoire kunda kavuga tu sandagenda canja muri studio nyine tu couple kabiri ntaho nanditse ariko iyo nayikoze comme freestyle muri studio tu sandabandanye rero cyagenda gute nini Costa Cox twayerukana kuri Noel mu wakoze indirimbo n'ubu dusubiye kuri page kandi vema turumva ko cyane kuri freestyle urakaze Costa Cox mbega woshobora kudukishiriza ko iyo ndirimbo gato cyane kugira ngo n'abakunzi ba Flip GTV bashaka kumva ati mbega Costa Cox yagarukanye iki mbega Costa Cox afise iki yatuzaniye muri bino bihe byiza bya Pasika man so gusa bambariye afite nko navuga neza nari muri concert samedi ya Pasika yene tunyene twaruhasana akaji si sawa yumva bihangane rero ni byagenda fosa so uvuze indirimbo myoka gusura nyene tu okay akafre nyene karavuga ngo mana we ako kana donc ni kuki ukunda kugira refre ngufi ya cyane ku buryo bwawe n'umwana w'imyaka 2-3 ashobora kuyiririmba iyo ndirimbo mbega uba wifuza ko muri societe y'abantu bose bivanye n'urungano uko urungano rugendo rurasumbana iyo ndirimbo ishobora kubashika ko kandi bakayimenya byoroshe so navuga ko ahubwo hakuru nico twisunga kubera ko abona je ndikunda gukora umuziki sini hafi hasana ku bantu tungana cyangwa abantu baba barize bazi gufata ariko ndarabana ku muntu mutoyi nabibi wanje ku buryo ndamuhaye ati bibana umviriza kana bati mana we bo keshi ngenda gufata utofre duto nyene yaramamaye n'umwami w'abami isi yose mushime arabikwe ni gatoyi umva utuntu tu banumva ngo utuntu twoshe gufata sima tumuna karaba kajambo gashaka gufasha umuntu kuko akajambo mana we nakantu samutime abantu besha wenda gukoresha unamwandika ikizo ngo ngo mana we n'umuntu atsitaye ngo mana we so rero ni kuri ivyo bintu kubera ko hari n'abantu basanga dutashe ngaho muri vuga sanga umurongo gera hariya ngo mana we umva umuntu agatangara so umuntu ashobora gutangara mu buryo bwo kabonye ikintu kibi hari n'undi atangara sero n'ibintu byiza so jere nanditse ndi muri sense yuko umuntu ashobora gutangara bivanye na Imana imukuye kamugira neza kuvuga ati mana ibi nyine wabinkoreye tu kuko ari Imana nyine guha ikintu kavuga ati Imana nawe arengeje ku ikintu cyiza cyane nuko nyene muzee turumva ko yari indirimbo nziza indirimbo yanditse neza mu buryo bwiza kandi n'abantu bari barayumviriza barumva ko ari ubutumwa bugufi ariko bufise icyo bugomba gushika ko icyo bugamije Costa Cox mbega n'umumengo nyene yibaze ni byinshi nashika kure Costa Cox urafise umuntu yoba akuba hafi mu buryo bwo gutegura indirimbo zawe cyane wewe nyene ubwawe byose ni mu byiteguri bono vuga yuko jewe gushika uno munsi tuvugana nta muntu ushobora kuba mbona nga fisa ashobora kwitaho cyane ibyo ariko ndakora ni staff usanga ngo staff ipamana kuri jewe sometimes gusiba geze ko muri gikorwa ndafisa ba brother usanga abantu usanga bagukunda 2-3 yapa abantu nibo sometimes nkungiye ngiye gukora clip ushobora kuvuga ati bro yana ndashaka ikintu warabashaka kumfasha mu buryo bw'uko nambara ushaka kumfasha kugira ngo babambe hafi bafashe ibintu mwe ntibindemere so rero fisa abagenzi kuko mugenzi ni kwa kundi gusaba abantu bakunda ibintu
usumva umugenzi mudafitaniye contrat samutaye mashaka kugenda mugumva hakuru ndibana ko mu kwandika sometime kenshi projet ndashana muri studio usangana jewe sema tunga producteur mu yatoke umviriza iske nanditse gutakavuga ati ni boca nkantu hindura nipo mugabo ndibwo nta bantu novuga ko bajeje ico kintu kuri je bahari sindabaronka mugasa nibashikanye bigashika nipo ego kubera ko bashitse bizomfasha kubera ko kwandika ururirimbo ukagenda ugakora audio wenyene wanashimwe ugasanga n'ama script ya video nyuwe wenyene cyo wicara kiyumvira ngiye guta na babigoye muga nk'undazi ko hari umuntu ashobora kubona iya ndirimbo naso akavuga ati hari ibindi bintu mbutari gushira mu kuno ugasanga reje ivyumvye ko ndumwe vyabaye bike muga ndi kumwe n'abandi bikaba vyinshi icyo cyatugwira so nico bituma rero ego gusa sindacika intege jewe baza abataza jenda pambana tu Costa nimba atarakabanga ashaka kutubwira nk'izina ry'indirimbo nyene izokurikira nyene kugira ngo n'abantu babe update bibavuga ati bwa bundi kanu kazokurikira kazoba kameze uko mbona uvuga yuko ubwa mbere izina ry'indimizo izokurikira namaze no kuyisohora bo byaracanganye kubera ko ndarasabe na pardon abantu kenshi nasoye titre yitwa komera yo komera yarasirikiye sana niyo ndimba gusohoka so navuga ko yose yaraheze audio ni nakora bonondo muri rimvyi video irahera ego nibuka ko n'umunsi ngira ati naje nabwiye ko nifise Costa ako kantu nubumengo karane ikibazo kidogo azi yego vuma kava twarayibonye akantu karasirikira vyatari mugabo umuntu yumvise komera cyo nubumengo birajana na kakanu karamba nyene mbega bimeze gute nyene ni indirimbo nishiramye mbega bimeze gute tubwire neza nyene ukuratomora bya turumva ko ari collab mbega iyo bari indirimbo igamijiki iyo bari indirimbo ivuga kuki sonogwe ko komera ni title naronse nyene nanje uko nicaye ko ndimva ikintu ushobora kwandika cofasha abantu haradi iryo jambo komera ndari developer sasa ndaryagura byumvira umuntu mugiye komera ushatse kumubwira iki uretse ko nyene mu bibu cacu iryo jambo komera navuga ko ryaratinze amatora mbara ukuntu nyene mwe ngiratu sana kubera ko hari n'abantu bashobora kunugira ugakava komera ugaca usanga abanyandikiye ari indani ngo atambwira ngo ni wirambire so rero navuga yuko indirimbo nigiye kuri kiriyi ego bidashoboye guhinduka kubera ko navuga ko ikintu cyose gikenego naragihejeje uretse ko gusa nyene uwarika akora video niwo gusa vyabaye ukuntu agira ikibazo n'ibikoresho ariko arakoresha ariko turizera ko mu misiza ishobora gucikurikira ubundi bwo niba gutangura avayiye ariko navuga ko niba vyagenze guco n'utonde kw'Imana kuko tujye twavuga ko Imana we twishimira yadukuye biba bisigaye ko rero tumaze gushima dukomeza abandi fo bakomere rero navuga ko babarindire message iri ndani bazoyomba yapo bakunzi ba Flip TV murumva yuko iyo title igiye gushika vuba cyane mu minsi mike cyane kandi murumva ko ari collaboration n'undi muririmbyi mbega Costa Cox wo mugume ngo akunda kubika utubanga twinshi sana nyene kandi twebwe natwe tuba dushaka kumenya utwo tubanga nyene turumva ko ari collab iyo collab muzoyikurana nandi mbega n'umurundi cyangwa n'umunyamahanga yose navuga ko collab turi kumwe n'umurundi kandi navuga ko n'umuririmbyi mwiza ndamukunda ndashaka kumwita grand frère wanje n'umuhungu nahinze ngo n'umukobwa wavuze ngo ndamukunda nyene umukobwa nyene abakobwa bacha bankubita mama n'umuhungu ego hama indirimbo kandi navuga ko irahari rero kumuvuga navuga ko barindire cover tuwego azumumenya hapo gusa ndazi kumuzi ndamuzi ndamaze kumwereka nubwo najewe gusa najewe ndakaze mu kubika ibanga so Costa Cox nakaye kajambo ushobora kugira icyo bwiye abafans ba Flip TV abakunzi basanzwe bagukurikirana kugira ngo bitegurire ibindi bikorwa byawe bigiye kuza vuba cyane so navuga ko akajambo numva ntugira abakunzi bacu ba Flip TV bo cyambere no kukundi kwa vyacu
bakunda ibikorwa byanje, bakunda ibikorwa bya VTV yacu. So kubera ko bro mwahagurutse neza vraiment, je ndabikunda sana, urabizi. Yego nukuri muri abantu je novuga ko mwaje mu indi system nyene nimeze ukuntu, so murashushe. Ano rya musaza acaduga. So murashushe ko imana zose abona ikana byanya bari vyiza rero ni kandi n'amastati yanya bari meza. Kubona onye stati ya mu boss yari ewana iyo mujawe. So ibintu byose ni byiza, navuga ko rero abakunzi banyu canke bacu ifo ko bakunde kuba byacu mu kudushigikira, kuko nta bintu byinshi ndazima mu basaba gukanda subscribe, agapartager, akaraba ikintu birasanzwe, kandi ibyo bintu vraiment nta gihumbi gukura mu mufuko uretse gusa waguza amamega n'ibintu bisanzwe tu. So rero babikore, baje ni waje kuri Costa Cox babikore, hama muri gwa rukundo n'ubumwe umuziki wacu surtout wa gospel bashobora kuduga neza, biva kuri twebwe nitwe ushobora gusanga twiboshe kandi twirekuye byagenda neza. Yego rero nabwo kudushigikira, kutuba hagufi iyo turiko turasora ibikorwa, babambene mu kushikana kure yakoje aho nshika ni hato. Bakunzi ba Flip GTV, yari Gospel Time Show, ikiganiro cyiza cyane. Turi kumwe na Costa Cox, umuririmbyi mwiza asanzwe akora ibikorwa byiwe neza. Ni MP promoter kuri mic, behind camera muramuzi ni MC Blizzo. Ciao ciao.